birenge byawe niyo natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye birenge byawe niyo natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Ako n'akanyamuneza karanze amasengesho ku munsi w'Imana igenekerezo rya 2024 mu kizuno mwaka aho umukuru w'inama henguza amateka y'iteka Manesi Hagera ari kumwe na bamwe mu bakenguza amateka na bamwe mu bajeje intwaro mu ntara ya Gitega yari yifadikanje n'abakristo b'ishengero rya Plein Evangile riri muri quartier Yoba muri commune ntara ya Gitega mu gisabisho ku munsi w'Imana. Mu ijambo yashigirije mu gihe imyaka 50 igirirangire mu Burundi habaye ubwicanyi bwahitanye abarundi sinzi nyaniteka Nzohagera yahamagariye abagize uruhara muri ubwo bwicanyi gusaba ikigongo abarundi. Yasabye kandi ko leta yoraba ingene yohoza amarira abiciwe ababo muri ubwo bwicanyi, yongera asaba kandi abiciwe ababo kugira umutima wo gutanga imbabazi. Manze ndamutse abarundi bene wacu aho baherereye, ndabifuriza ibihe vyiza. Turacari muhe vyiza vya Pasika. Nagomba mfate kano kanya ngo nifurize abarundi kubandanya baryohererwa ibihe vyiza vya Pasika, ariko na cyane cyane nibutse abarundi yuko iyi yinga twinjiyemwo ni yinga izohurirana n'imyaka 50 Uburundi buhuye n'ivyago vyabaye mu 1972. Tuzoba dukwije imyaka 50 Uburundi bwarahuye n'ivyago aho abarundi isinzi bishwe bazira gusa kubera ko ingene Imana yabaremye, atakindi cyaha kindi bakoze. Ku barundi nagira vy'ukuri mpamagare abarundi nkuko nange n'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi akunze kubivuga, ubuzima bw'umuntu ni katihabwa. Nta muntu n'umwe afise uburenganzira bwo kwaka umuntu ubuzima. Ariko kandi nsabe kimbure muri abo baba bagisigaye basabe ikigongwe abarundi bose atanumwe avuyemwo, kuko barahemukiye Uburundi, barahemukiye abarundi, barakwegeye Uburundi umuvumo. Amaraso yarasesetse ahumanya igihugu cyacu. Ico tuma Uburundi bukira nyagukira nuko abantu duseruka tugasaba ikigongwe Imana, kuko Imana yacu yama yitegure gutanga imbabazi. Ariko kandi nagira vy'ukuri nsabe leta, nsa umuvyeyi wacu arongo kino gihugu araba ingene yobigenza kugira ngo bino vyago igihugu cyacu caciyemwo baraba ingene bohoza amarira ababuze, babahoza amarira, baraba ingene bobigenza kugira ngo vy'ukuri imitima imaze imyaka 50 ituntuye itashoye no kuririra ababo, basi babahe n'indwi yo kuririra ababo. Ariko kandi nsabe n'abashikwe nayo mabi bagira umutima wo kurekura, wo gutanga imbabazi, kuko ihori gica umuryango. Uburundi bwarabuze, Uburundi bwarahekuwe, buhekugwa abo buteje imbere, kuko benshi bari incabwenge bari guteza imbere igihugu cyabo, abandi barabadandaza bakomakomeye. Ubu igihugu cy'u Burundi sinzi aho kiba kigeze, mugabo Imana vy'ukuri itubabarire twese kuko twarakoze nabi. Nsubire kandi nibutsa abarundi bene wacu yuko abajejwe intwaro n'abaganga bataraduha uruhusha rwo gusubira kuramukanya kubera ko cyakiza kikihari. Kubw'ivyo rero tubandanye twitwararika za ngingo duhabwa n'abatujejwe mu ntwaro no kwa muganga kugira ngo imibiri yacu tubandanye twizigama. Uru n'urusengero rwa mpwemu w'Imana, turubike neza, turubungabunge, tubandanye tugenda kwipimisha kenshi.